Bite bagenzi, bon après-midi kuba ari hano mu bihugu byo hanze, et bonsoir abari Burundi. Parfait, merci beaucoup Joe. Rero ndiko ndaraba nimba umutumire ari hafi gutyo duce dutangure kuyaga. Uno munsi nkaba ndabibukije ko ikibazo cyacu no munsi, ikiganiro cyacu en fait nabwo ni ikibazo kijanye na diaspora y'abarundi. Turaza kuronka umutumire wacu ni president wa diaspora burundaise yitwa Samuel Ndayiragije. Donc ni waza kuza tuyage dushobore gupartager information, kuba twabonye ko abantu benshi batazi neza iyo diaspora icyo isigura n'icyo ijejwe. Rero tukavuga ngo reka tuzorabe ukuntu ko tumira president akaza kudusigurira neza. En fait, si ni ya mbere, pour vous dire la vérité, je crois que ça fait plusieurs fois que Samuel aza kuri iki kibuga cya Twitter ou bien X aza kudusigurira iyo diaspora uko imeze n'uko itunganye. Donc c'est toujours bon ko abantu bashobora kumubaza ibibazo n'abatashoboye ku assista kuri ayo mantuza, kuri ayo ayandi ma space cyangwa ibindi biganiro byabaye. Donc c'est avec plaisir ko yatubwiye ko aza gushika uno munsi. Bien sûr dushobore kuyaga, abafise ibibazo babimubaze. Kwa dernièrement twaragiye no mu yindi space idarijejwe novuga diaspora, aho abantu bibaza ngo none nk'ikintu cya Burundi Day ko twacyumvishije, nicyo kintu none cyagenze gute mu bihugu bitandukanye, byagenze gute? Bamwe bakabibona nk'uko bon byagenze neza, abandi bakavuga ngo franchement n'abarundi bari hanze bose ni bari gusa mwaronse. Ukumva rero hari quelque part ntuza abantu babibona kumwe. Rero tukavuga ngo ibyo ni ibibazo tugomba kubaza ababijejwe, tukumva icyo babivuga ko. Donc gutyo tugaca dushobora kubisangiza abarundi bose. Donc anatanda rero reka ndondere uwo mutumire wacu ashobore kuza. Entre temps nimba munkundiye ndashobora no gushiramo akazi k'ikirundi gutyo tukaraba tukumviriza kameme izadukujije nos berceuses, c'est bien. Donc, en même temps, je vous remercie. Moi, c'est moi, je vais gushika. Abize communication burya ndabashima mwebwe kubana mwebwe mutwara societe. Murabona no muri iki gihe burya ibintu byose ari bamwe bashaka kutugira censure, ugasanga Trump, ugasanga Biden, isi yose ni censure. Aya marezo yose alphabet ko social media ugasanga ariko arabloka abantu n'abandi. Ariko ikintu kiza nuko nasanze burya écoutez, communication ni ikintu cya mbere. Kubera iki nuko nkubu yaba nashizeho titre y'ubusazi ikamvuge ijanye na violence cyangwa ijanye na sex, mana y'ijuru abantu baba buzuye ubu abari hano. Yaba tuvuze ikintu kijanye na politiki, ikintu kiri scandale, abantu babuzuye. Ariko kwa tuza kuvana na Samuel, abantu nabo baraza kuzura, ariko mukanya je ndaza guhindura titre ndayishira ikindi kintu tubaza ari benshi. Mais ça c'est juste pour rigoler tout simplement. Mais ego muhamagara rero abagenzi banyu nabo bashobore gushika hano. Anatanda reka ndondere umutumire wacu ndabe aho ageze, kubera turazi ko ça fait quelque temps quand même ariko aratembera isi yose. Dernièrement namubonye muri Belgique, undi munsi ndamubona afashe indege agiye mu gihugu cya Mozambique. Donc ubu sinona babwira naho hageze, ariko icyo nzi gusa nuko ari ku kivi. Ntiyicaye vraiment. Ngira ngo niwe mu president wa mbere wo muri diaspora mbona avoyage autant, abandi bavugira mu masuso no mu basement. Urumva ubona rero ni byiza kuba dufise abantu bari dynamique kandi bashoboye bashoboye gutembera. Donc nibyo
Anatada rero reka ndashobora no kuduza abantu bamwe bamwe mbona hano. Eveline, wowe unyumva, reka ndakuduze gato ufate ijambo kuba ndazi ko wewe kameme uri mu bantu bashoboye kwitabira icyo gikorwa cya Burundi Day. Donc nashaka udusangize un peu disons un peu d'informations par rapport à cette journée-là et comment ukuntu mwabikoze. Donc gutyo tugashobora kurindira gato umutumire wacu Samuel nawe akaba akaza kusubira agafata ijambo nawe tukamuha ijambo akavuga. Eveline, uranyumva? Ego, ndabona ko umutumire wacu yashitse. Rero sans plus tarder rero sinza gufata umwanya muremure, reka ndababwire uwo mutumire ninde. Ni Samuel Ndayiragije, n'umuperezida wa Diaspora w'ishirahamwe Diaspora, akaba yarabaye imyaka ngira ngo itari mike mu gihugu cya Amerika, muri Etats-Unis, muri state ya Arizona. Samuel ni umuntu yubatse, afise n'abana n'umugore. Donc ni umuntu nawe mu kuva kera yarafise ubwo novuga yarafise iyo ntuza novuga cette habilité là yo kulidinga abantu, ngira ngo no kuri université ari au niveau ya Rumuri yarabaye president wa association y'abaetudiants imwe, yarashoboye kurongora BDUSA hano muri Etats-Unis, yarashoboye guca mu maorganisme menshi yaciyemo, yaguma adirongora. Donc est-ce quelque part burya umuntu turashobora kuvuga ngo urukwavu, turashobora kwanka urukwavu ariko tukemera ko amenga uruzi kwiruka. Donc ça c'est une affaire que j'aime absolument de lui. Umuntu afata leadership y'ikintu kandi nta muntu akundwa na bose. Burya mu bamwe nashoboye kuvugana nabo bamuvuga positivement, franchement ils m'ont dit non, ce mec il faut, c'est à féliciter, ni kumuja inyuma, ni kumwumviriza. Bien sûr nta Jesse numviriza bamwe gusa, numviza nabo sai n'abandi bavuze ngo ngo reka ujya no muyuwaye ujya escrow, urumva. Donc ibyo nabyo uno munsi ngira ngo turaza kuronka abantu novuga ko bafise izo ntuza, izo point de vue zibiri. Rero ntimuze gutinya gusaba ijambo, turibahe mushobore kuvuga. Anatanda rero et sans plus tarder, reka rero mfate n'invite Samuel, murashobora kuduga ku ijambo muramutse aba bantu bashoboye kuza kwitabira iki kiganiro. Merci. Murakoze cyane, ndi ngaha ku bwanyu kandi mwarakoze kudutumira. Ibisigaye aho narindi ndi kumwe na president de comité de sage Mishinga Rufyiri Gabriel, turi kumwe no kuvuga n'ivyaba ngombwa ivyo nashobora kwishura neza arashobora kunyunganira. Murakoze. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ikibazo cyanje cya mbere Mutama Samuel, nuko notangura novuga ku gikorwa mwakoze dernièrement, kandi aricyo novuga ko mwagize comme état le porte-étendard ya organisme yanyu, c'est-à-dire ikintu cyo gushusha un peu abantu bo hanze, mwise ngo Burundi Day. Nashaka kumenya none ni par rapport à quoi, quelle fut l'idée, mwashaka gushika kubiki none kuri nimba mwari mufise ayo ma objectif mwashoboye kuyatenya mu bihugu byose mwashoboye guhamagaza. Merci beaucoup. Ego no kuvuga Burundi rero n'umugambi mushasha wa Diaspora ndundi yuno munsi, aho tuvuga tuti ivyabaye vyarabaye muga ntibigasubire jamais. Umurundi wese yitwa ko ari umurundi akunda igihugu ciwe, nuko avuga ati kahise kacu nk'abarundi ni kabi cyane mugabo ntikaze gasubire. Uretse Mwezi Gisabo bagwaniye igihugu bakitanga, abandi bose tuvuga tuti ivyabaye vy'amacakubiri ahagaze ku bwoko, imigambwe, ubudasa budandukanye vyarabaye n'ivyo. Nous reconnaissons cette histoire
mugabo vraiment ntibigapfe bisubiye. Rero Burundi rero nta kindi gamije atari kuzirikana incungu z'igihugu, kuzirikana Uburundi bw'uno munsi bwahise n'ubuzoze ejo, vision 2040 2060, atari kugira ngo twunge ubumwe hagati y'abantu b'amahanga, no kuvuga kunga ubumwe biciye muri Burundi Day, aho tuvuga tuti umurundi wese ahari hose atezwa kuma azirikana ko ari umurundi, kandi akazirikana neza yuko kahise kacu nimba ari kabi harimwo akagezemo uruhara, mugabo twebwe tukiriho ntito abantu bagira uruhara mu kutsimbataza inyifata igayitse canke amacakubiri mu gihugu, ahubwo tuba abantu ba mbere bayarengera. Naho rero tuvuga tuti Burundi Day umwaka uheze abantu bose mudasa bwabo migambwe itandukanye tugomba ko bahura kugira ngo bose baganire basane imbabazi ku byabaye bongere baterere mu iterambere ry'igihugu. Mu majambo make nivyo, ibisigaye ibindi byose Burundi Day umwaka utaritangare muri no space tumusaba kwitangira inyubako ya Diaspora Ndundi. Wewe waje ngaha uri kwatwumviriza tutaratanga niho ufata ijambo uca utubwira ati ndeme 5,000 10 2 1 $100 bivanye nuko Imana yaguhezagiye, kuko iyi Burundi Day no munsi twise umunsi wo gushimira uhoraho ku vyiza yagiye abandi b'amahanga, kuko nta muntu umwe aba hanze adafite icyo ashima Imana. Murakoze. murakoze nariko ndababaza none mwebwe mwari mufise bon bien sûr ari umunsi wo gushimira uhoraho par rapport y'abarundi bari hanze, abarundi baje de différentes manières bagashika muri ibi bihugu bakapagasa bagakora, none abarundi barashoboye kwitabira icyo kibazo icyo kiganiro novuga icyo yo evenement, ni gute mwe mwayibonye none êtes-vous satisfait? Twaranezerewe cyane gose, nkaje nk'umurongozi mukuru wa Diaspora Ndundi y'uno munsi ndashima Imana cyane. Nshima Imana ku bintu bitatu. Icyambere nuko imbono ya Diaspora y'uno munsi iri kiraja mu ngiro, no kuvuga aho twafashe ku mwaka wa mbere ari phase d'unification et de construction, ivyo biriko birakogwa, no kuvuga twavuga tuti ntidushobora kuguma turirimba demokrasi ubumwe nk'abarundi baba hanze tuvuga ku gihugu cy'u Burundi, mu gihe twebwe nyine abarundi baba hanze tudashobora kuja hamwe turengera imigambwe, turengera amoko, turengera ivyumviro bitandukanye ngo tubi ikintu kimwe. No kuvuga ikiranga ibihugu vyateye imbere nko mubizi, haba muri Amerika, muri Australia, Canada, Europe, nuko abantu bagira ukwishira no kwizana mu vyiyumviro. Mu gihe rero twebwe nk'abarundi baba hanze ubwacu tudashobora kugira ukwishira no kwizana, nuko tuba tukiri imbohe, nuko tuba turi mu buja butagira izina. Ikibigaragaza ni ikihe? Ni gute umuntu umwe avuga abantu bamwe ntavuze izina akabohera mu kagwi kamwe k'abantu bose bakisanga mu gitebo kimwe? Abo bantu barabaje. Icerekana umuntu ari hanze y'igihugu nuko agira ukwishira no kwizana mu vyiyumviro vyiwe, mu budasa butandukanye bw'abantu baba hanze, washaka ico yemera n'icyo atemera akakivuga yeruye, kuko azi neza yuko ari uburenganzira bwe bwo kuvuga icyo ashaka n'icyo agamije. Naha rero mvuga nti ni gute abantu bumvishwa canke bakankishwa Burundi Day, mu gihe Burundi Day ari umunsi ugamije guhuza abarundi bose mu budasa bwabo, imigambwe yose, amoko yose, kugira ngo bubake igihugu. Mu ijambo rimwe rero mwubahwa, twarashitse ku ntumbero twifuza gushikako, kuko mu makontina yose uko ari 5, Afrika, Europe, Asia, Oceania na Amerika, twashitse ku ntumbero twifuza. No kuvuga nta na hamwe muri iyo migabane yose y'isi nta na hamwe batahimbaje Burundi Day, kandi abavyitabiriye uretse kuvyitabira gusa baratanze uburyo bwabo kugira ngo twubake kijya cirore, ikimenyetso cy'umwe n'urukundo bw'abantu baba hanze. Twarashitse rero ku ntumbero, mu gihe hari abantu benshi bageze kubigwanya, abo nita abanyepolitike. Munyepolitike nawe no kuvugana umuntu wese agomba ko inyungu ziwe zije imbere kurusha iz'abantu. Munyepolitike mu jambo make, abantu bapfa naho bopfa 100,000 ntaco bimubwiye, igihambaye n'ubwo ashika ku ntumbero. Hicwa abantu 1,000 wewe bagashika ku ntumbero yashaka ntaco bimubariye. Abantu baryana bose igihugu cyose kikabitakataka bagwanyana,
ntacyo mubariye mu gihe wacu yifuza. Mu gihe rero diaspora tuvuga tuti no, il ne faut pas ko tuba abanyepolitiki, il faut ko tuba abarundi bagamije guterera mu iterambere ry'igihugu kugira ngo turengere ibidutandukanya byose, abagwizatunga bikorera ubwabo utwabo mu budasa bwabo, twese tugaruke twiyumvira tuti Uburundi igihugu canje, igihugu cawe, ubuziki bukenyeki, je nk'ubundi w'amahanga urwagwaje n'uruhe, notereke kugira ngo ibi byose bihinduke. Mu majambo make twarabaye successful, nibaza n'abagerageje kugwanya Burundi Day barabonye yuko bitagikunda. Mu myaka uza rero bizaba byiza cyane kurusha uno munsi. Murakoze. Ego murakoze. Ndumvishe ko mwariko muravuga abantu ngo bagwanyije iyo Burundi Day. Bon, je sais pas nimba ushaka kwelabora gato kubera jewe iyo ndakunda kuvuga none kugwanya bisigura iki, ni kubera mutigeze mwumvikana cyangwa ni kubera nabo bababwiye igituma nabo batokurikiza iyo ngingo kandi nabo deja bafise ibindi bintu bakora, kubera ukuntu twabyumvise nuko ngo mutigeze mukonsulta ama association amwame ngo bababwire neza ukuntu ibihugu bipanze. Bo nivyo umwe wese ashobora kubifata uko avyumva, mugabo uno munsi uretse abarundi baba hanze gusa n'isi yose irazi ko Samuel Ndayiragije ari bamutswa abarundi baba hanze. No kuvuga ico si ikintu cyo kubaza, kuko n'abavyanditse bose bari bazi ko Samuel Ndayiragije nabo bakorana. No kuvuga umushingantahe Rufyiri Gabriel arongoye inama nkuru ya bose, umushingantahe Jean Pierre arongoye urwego ruje gucungera ibikorwa n'ubutunzi bwa diaspora ndundi, na komite zabo babiri mvuze. No kuvuga ro komite executive, komite de sage, komite de surveillance, izo nzego zitatu. Nagomba ndababwire yuko ndi Bujumbura kandi byaba ngombwa nubwo mwe mwadutumiye mutari muzi ko turi kumwe n'aba bantu mvuze. Ndi kumwe na Jean Pierre, ndi kumwe na Gabriel Rufyiri, turi Bujumbura twese, kandi ibyo turimo ni igikorwa cyo gusigurira abarundi Uburundi imigabo n'imigambi ya diaspora ndundi, diaspora idasinzira yunze ubumwe kandi ibikorwa, kugira ngo mwese abariko baradukurikirana mwumve yuko ikibazo mumbaza ni nko mu kibaza Rufyiri, ni nko mu kibaza Jean Pierre, turi kumwe twese ko twari mu nama y'akazi. Mugabo kino kiganiro nababwiye ko kiza gushika turi mu nama yacu twayirangije, ariko twumvikanye ko tugumana kugira ngo ibibazo byose tuvyishurira hamwe. Rero uza kubaza abaze jewe president wa diaspora, abaze Rufyiri umukuru w'inama narayibonye, abaze Jean Pierre umukuru w'urwego ruje gushungera diaspora n'ubutunzi bwayo. Muri ico gihe biraza koroha, ni just injira umuco sino bari kwi account yabo, mugabo kubera ko turi kumwe ugira ikibazo ico nashoboye kwishura bano turi kumwe arashobora kukimbaza. Uti rero uti harabagwanyije ni bande? No kubwira yuko Burundi Day yagwanyijwe n'abarundi mu bice bitandukanye. Hari abarundi bazi Burundi mugabo atazi nyifato ya none, hari abarundi bazi Burundi mugabo ataboheruka, hari abarundi bazi Burundi mugabo atazi ko Burundi bwahinduye ingendo n'inyifato. Abo rero muri ico gihe bavuze bitandukanye. Hari abarundi bari migambo itandukanye, umugambwe uri ku butegetsi, umugambwe uharanira inyungu z'abarundi batari ku butegetsi, umugambwe uharanira inyungu z'imigambwe itandukanye, umugambwe canke abarundi baharanira ubudasa bw'abarundi b'amahanga. No kuvuga novuga byinshi si umwanya wavyo, nimwabikenera nzobivuga. Mu gisho nshaka kuvuga ni iki? Hari abarundi banditse biyamiriza Burundi Day, aha novuga nk'akarofo dibe, hari umugambo SNL, za Frodebu, za Ande, imigambo ishika kuri 6 bose banditse bavuga bati turiyamirije cyane iyo nyifato y'umugambwe CNDD-FDD. Bafashe yuko ivyo dukora byose n'ivyo tuvuga byose ari ivy'umugambwe uri ku butegetsi. Mugabo nkababwira yuko ivyo bintu atari vyo, kuko ivyo twakoze byose ntibihurikiye mu mugambwe CNDD-FDD. Abandi biyamirije Burundi Day, harabaye Action des chrétiens pour l'abolition de la torture au Burundi, harabaye Association des journalistes burundais en exil bari mu buhungiro, harabaye Association burundaise pour la protection des droits de l'homme et personnels
et personnes détenues no kuvuga PRODH harabayeho coalition burundaise pour des défenseurs des droits de l'homme c'est de CBDH harabayeho n'abandi batwiyamiriye bavuga ngo coalition burundaise de défenseurs des droits de l'homme vivant dans le cas de réfugiés CPDH VICH harabayeho na coalition burundaise pour la cour pénale internationale Burundi haraba na coalition de société civile pour monitoring électoral harabayeho collectif des avocats pour la défense des victimes harabayeho ensemble pour le soutien des défenseurs des droits de l'homme ISDH harabayeho forum pour la conscience FOCODE harabayeho forum pour le renforcement de la société civile au Burundi FORCE harabayeho right for all harabayeho irigiteka harabayeho mouvement inamahoro harabayeho mouvement de femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi harabayeho réseau des citoyens probe RCP harabayeho SOS Tote Burundi harabayeho tino la page Burundi boreva harabayeho Union burundaise des journalistes aha rero nibi ivyabaye juste pour aya société ariko harabayeho n'ibintu by'imigambwe itandukanye niyo ndavuga amazina mugabo bose bisanze bari mu gitebo kimwe kubera umuntu umwe canke babiri batatu babashize muri ico gitebo mu gico ngomba kuvuga niki nuko ndi ngaha muri kino kiganiro kugira ngo nishuri ibibazo vyose abarundi bafise diaspora ndundu no munsi ibayeho gute igamejiki ifise intumbero igiye ishakiki yipfuziki ibi byose ndondaguye rero yaba imigambwe yaba amashira hamwe bose nuko bakiri mu gitebo cy'agakoko no kuvuga ico ndabasaba nuko umwe wese agereza kuraba akava mu gitebo arimo akaja mu gitebo ca none igitebo barimo bose ni ca 2015 ça 29 ubu turi muri 2024 hariho imyaka 9 iheze nta cyotuma na kimwe abarundi mu budasa bwabo mu byumviro byabo migambwe yabo mu maboko yabo hari bose ku isi batagira inyifato ijanye n'iki gihe turi mu munsi rero majambo make cyo navuga ko twagize success kuko Burundi Day nta continent nimwe batayihimbajemo kuri izo mvo rero Imana ishimwe ko byagenze neza utavyumvise n'umunywanyi wacu n'umugenzi n'umukunzi n'inshuti tuzobandanya tubigisha kumbure mwakuza 2025 bizotuma abantu batataho ino munsi bashobora gutahura ivyo twarimo no munsi murakoze murakoze cyane vous avez pu nommer plusieurs mumbabarire ndaza kuvuga mu ndimi nyinshi entre autres igifaransa n'icyongereza n'ikirundi n'igiswahili ninashiramo cyangwa iringara mais ça fait partie aussi y'iyo diaspora twaciye mu bihugu byinshi ikirundi rimwe na rimwe kiratugora usanga amajambo technique amwe tutayafise mais cela ne doit pas nous décourager ou faire de nous des parias dans la société burundaise non en fait c'est une richesse que twaciye muri ayo mayira yose donc rero kubera abantu muri diaspora bitabiye iki kiganiro barafise ibibazo byinshi bashaka kubabaza ariko sinzi nimba abo muri kumwe Jean Pierre na Mutama Rukiri bashoboye nabo kwiconnecta gutyo cyangwa muraza gusangira telefone imwe sinzi me twari kubashaka nabo bakaza bagafata Rufiri turi kumwe ndi kumwe kandi na Jean irarongoye urwego bahumure hanyuma Rufiri Jean Pierre arongoye urwego rwo gucungera ubutunzi n'ibikorwa vya diaspora ndundi cyo bita comité de surveillance ariko kandi bano bantu batatu turi kumwe kuko ahi Burundi turi mu rugendo rw'akazi twarabivuze igihe twashika kuri aeroport Melchior Ndadayejo ko tuje kugira ngo duhure n'inzego z'igihugu tubabwire ivyo mwebwe abantu badutumye ivyo mushaka n'ivyo twifuza hanyuma tubishikirize leta y'u Burundi ico twifuza twebwe nka diaspora y'uno munsi nuko abarundi bose mu budasa bwabo aho bari hose ku isi bagira uruhara mu kubaka igihugu abahunze bagataha hanyuma ntihagire uwundi umurundi arhunga no kuvuga twumva yuko abahunze bataye mugabo ntihagire uwundi muntu vino asubira guhunga igihugu niyo mission dufise ivyo navyo rero wewe na jewe tubisemo uruhara
imbere yo kuduhura na leta y'u Burundi n'abandi bantu batanduka mu nzego z'igihugu ifo ko mwebwe nk'abantu baba hanze mutahura mission et vision ya diaspora ndundi y'uno munsi. None rero mwisanzure ivyo nashoboye kwishura nka president burya bavuga ngo umugabo agirwa n'abagabo. Ndi kumwe na Rofier Gabriel, ndi kumwe na Jean Pierre muri Australie, Rofier muri Europe murabizi, hamwe na Jean Pierre muri Australie. Turashobora kwishura ibibazo ni ukuvuga amajambo make. Inyishu twebwe batatu tudafise ku bibazo byose mufise, izo nyishu ntizibaho. Tusha tugenda kuzirondera muri leta y'u Burundi. Hanyuma twebwe rero turi nk'abatumwa, mudutumye turagamburuka, hama leta nayo turayishikira, nayo nyene idutumye kuri mwebwe tuzogamburuka. Mo pour le moment tugomba message muduha, ivyo tudashoboye kwishura tubishikirize leta y'u Burundi, nubwo dufise ivyavuye muri Tanzania, Kenya, Uganda, Amerika na Europe na Mozambique kugira ngo tubishikirize leta. Rero ijambo ni igiwanyu kandi murakoze. Murakoze cyane nk'uko mwabibonye abantu bashoboye kwitaba iki kiganiro kandi hari na bamwe bashatse no kubaramutsa. Donc sans plus tarder rero nashaka gusaba muri bamwe bashoboye kuduza urutoki kubaha ijambo. Sinzi nimba Mutama Maxime ashaka gutangura kuba niwe wa mbere nadugije asaba ikibazo. Yego, merci. Ndi hafi vraiment. Jewe ndagushimiye d'abord kubera watunganije ikiganiro. Ni vyiza cyane vraiment ko tugira dialogue hagati y'abarundi. Birubaka ntibisambura. Byubaka daro sanse yuko tubabwira uko twimvira, hama abandi nabo bakatubwira ingene bavyumvira canke inyishu bafite ibibazo vyacu. Uwo muntu yiyita mukuru wa diaspora, President Samuel Ndayiragije, Jesse ndamuzi kandi jane nandi mu ya diaspora mugabo ntiyandondeye. Bo ntiyateza kundondera kubera n'umuntu asanzwe umunyagihugu. Bo gikuru ni iki? Jewe narabonye amafoto kuri internet yama Burundi Day borganije. Je namubwira Felicitation kubera n'umunyamerika akora nk'abanyamerika, yarakoze kugira yerekane les images, c'est très important. Les images c'est très important. Yaragize effort mugabo c'est pas aussi convaincant. Kubera akarorero je ni muri Canada, hariho muri Canada association y'abarundi baba muri Canada, mengo ce sont des milliers de gens. Sinzi yuko muri Canada berekanye amafoto y'abantu bashikijana ntabyo nzi. Urumva si des milliers de gens ugize ngo muri Canada bagize Burundi Day mugandi werekanye amajana y'abarundi bagiye hamwe, cyane cyane très important abarundi bwoko bwose n'imigambwe yose. Kubera hajayi on n'est pas des imbéciles, ni turi naïf. Apana kwerekana amafoto hamugacugiza ukiriya ngo victoire. Wewe dufate no mu Birigi, nabonye mu Birigi Burundi Day mu Birigi hari ambassadeur, nabonye amafoto mwarekanye Esther Kamatari. None libera ntibashira kandi harari ko ari umuntu mu Birigi w'umu diaspora amaze imyaka n'imyaka kwereka taje. Abandi bose mu Birigi bari he? Ntimuze reka tuvugane ukuri. Ijya si Burundi Day yari parti y'abarundi bahuye. Burundi Day bose bateza kwirekonesamu, utaravye imigambwe, utaravye ubwoko, utaravye. Rero urashaka kuvuga uti naragize akantu kerekana yuko ndi president kubera na mobilije abo nshobora gushikira. Ça c'est une réussite. Urashaka kuvyishimira. Mugabo il faut être prudent, on n'est pas naïf. Abantu bazanga kuri ma space n'aba intellectuel chevronnés baciye ubwenge, babona kure, babona ibintu babizi bayibayemo. Donc rero wicishe bugufi. Samuel Ndayiragije, Monsieur Samuel Ndayiragije, wicishe bugufi. Kubera niba ushaka discussion franche,
tuje hasi twige mu mizi ingorane ituma diaspora y'abarundi ije hamwe. Apana kuvuga ngo je nabishoboye nabikoze. Kuko bijya ça marche pas. Uburi kugira ni nka kwa kundi isake ntuze ushaka kunyegeza umutwe mu muntu uze mwivuga kivuga ngo ntibakubona. Non. Soyez honnête, soyez concret, soyez sérieux et transparent. Warafasha abantu wamobilije, ufashije na parti au pouvoir na gouvernement, urabamobiliza. C'est normal. Il n'y a rien d'impressionnant. Kuri je personnellement. Je n'ai pas été impressionnant. Maxime. Hagera. Oya ndaza gusubira ijambo. Oya. Ndaza gusubira ijambo gusa ni kubera hari abantu benshi bariko basaba ijambo nashaka kumenya. Hari kibazo muha Samuel. Reka mpeze namba ndiko mvuga ibyo tifuza je comprends. Okay. Hagera ndagusabe Maxime ndamwumvise c'est vraiment Maxime kudo chapeau d'abord. Reka mvuge mpe Enesta Maxime nkunda abantu bameze nguko kwawe bavuga umuntu batigiga reka rero tuvugana mugabo mbiriza kuje ngomba gusaba abantu baturongoye muri kino kiganiro. J'ai vraiment en tant que président de la diaspora j'ai besoin d'écouter no kumva no kumviriza abarundi bayishi bashoboka muri kino kiganiro rero. Monsieur wowe turongoye muri kino kiganiro ndagusaba limite nimba ari 2 minutes ugire chronomètre abantu bose bazi ikibazo kubaza ikibazo nisaba imwanya munini mugabo kugira abantu bose babaze hama twebwe nk'abantu baserukira diaspora dushobora kuronka umwanya wo kubishura kuko nk'ubu Maxime azo kuvuga iminsi irenga 3 ari wenyene ni muri limite 2 minutes irakwiye. Samuel wewe A B C D nishure Rufyiri A B C D Jean Pierre A B C D. Je nshobora mbasaba nuko uwo aturongoye yotangura kino kiganiro ashizemo urutonde kugira ngo Maxime ni avuga iminota 5 n'undi avuga iminota 5 mugabo nimba ari 2 minutes ayi limite kugira ngo bose babaze natwebwe jewe Samuel ndaragije president wa diaspora nimba mu kwishura bampaye 2 minutes menge ndayikoresha kugira ngo naho inyishu zishoboka ku bantu bose. Nishobora gusaba Maxime urashaka kucubandanya mugabo monsieur Hagera please nimba watanze 2 minutes uyubahirize pour tout le monde nimba ari 1 minute uyibaze pour tout le monde nimba ari 3 minutes que vraiment umwanya mwatanze uba respect nta kindi. Merci. Ego merci beaucoup. Nchasubiza Maxime ubunyene cafata ijambo. En fait hano muri iki kiganiro jewe sinkunda gushiraho ama limite ku mwanya ngira ngo hano iyo tuje tuba dushaka gutanga icyumviro cyangwa gusaba ibibazo mariko soyons courtois mu bintu tuza gukora no munsi nimba mufise ibibazo byinshi mu bisabe rapidement tuce tubandanya ariko mwabonye neza hari abantu badugije urutoki basaba ijambo. Rero cyo gituma nabajije Maxime bishobotse urashobora kuvuga icyumviro cyawe nkacampa n'abandi uwo mwanya nabo bakasaba ibibazo ukabatanga icyumviro. Murakoze. Okay, nta kibazo jewe neko ndacagagura mugabo na MC Kameme donc kugira brosser le bilan iyo Burundi yakoze kubera ni kibazo ikomeye wewe kuza ukaza ngaha muri space ukacuvuga ngo Burundi de yabaye success hama je nanje simone ko ari success ari ibintu bafuruguse d'abord amaza ameza ngaha to ntiyarose n'umwanya wo kumobiliza no kuvuga ko bari baramufashe kumobiliza abantu baraza twarababonye bon sanction muri yarabikoze ni réussite namubwiye yuko muri États-Unis dans la mentalité y'ingene ukora akazi niko yagakoze neza byagenze neza pour question d'image mugabo twebwe en tant qu'observateur et en même temps concerné twabonye yuko ari échec total dans le sens que Maxime banzu ninde mpeze donne-moi une minute je suis ndeza iminota 2 oya ngomba kumenya yuba ndiko mvuga ibintu concret banzu rindire mvuge concrètement ndaguha ama exemple abiri mu Birigi baje abantu batweretse ntibarapresenta diaspora belge akarorero ntibashira kanari ngaha araza gufata ijambo akubwire yuko baje abantu mwakolexe mukajana muri sare harimo na ambassadeur sukuvuga ko representa diaspora muri Canada
intuze Evrina Mwonyane ngaha yerekanye amafoto bagize Ottawa baje ntiyo representa diaspora y'abarundi muri Canada. C'est pas suffisant, ni quelques personnes famille amis mushize hamwe mugaca mwerekana amafoto kuri internet mukavuga ngo twagize intuze Burundi Day. Bijya bintu ni fake kandi ntimukore kuri bintu biri fake, uzobu uri kurata umwanya kandi uzoca weshuwa concrètement. Ni washaka umenya la vérité, je murasaba ko mijambo ndabwire la vérité ngeje ngaha. Entre Maxime, jewe kuko natewe iteka ryo gutumirwa nk'umutumire w'iteka w'iki kiganiro, wewe ubahe? Navuze ko mba muri Canada. Urakoze. Hehe, intari yihe? Montreal, Ottawa, Edmonton he? Kereke soir au Canada, aba diaspora muri Canada turashaka guhura hariho hose. J'ai besoin de savoir ça kubera. Iyo bantumira Ottawa, iyo Evrina ntumira Ottawa nayo kugenda. Urihe no? Urihe pour le moment? Je ni Montreal. Urakoze. Narahaciye ngaha. Mwaragize fete à Montreal. Wawe nahaciye Maxime, ndaza kwishura. Urakoze kandi. No, mwaragize Burundi Day Montreal mwarayigize. Bon, les amis, mumbabarire, reka on va recadrer iki kiganiro nkuko nababwiye abantu bose dorénavant umwe wese aza gufata ijambo. Limitons-nous, soyons concrets, tubaze ikibazo cyangwa dutange icyumviro. Après ça niho tuza kumvikana neza, kubera ubu nitwatangura kuvuga ngo ça n'a pas été bien, ngo ça a été bien, ngo wowe urinde, ngo wowe, il va y manquer de respect et finalement on n'aura pas ce que nous désirons, c'est-à-dire des éclaircissements par rapport ya diaspora burundaise nico ishinjwe nico ifise ku bantu baba hanze y'igihugu. Aha rero Maxime, merci beaucoup pour ton intervention kandi ntugende kure ndaza gusubiza, mais hari n'abandi basabye ijambo. Ngiye guha ijambo uwitwa Ndondeza. Urashobora gufatira ijambo, murakoze. Murakoze cyane, hagera ndabaramukije bariko murumviriza mwese, ndanashimiye na Samuel, president wa Diaspora idasinzira etc. hamwe nabo bari kumwe bakorana. Ambabarire sinzi kuvuga byose, ariko nanga ni byinshi. Ufite ikintu cya mbere d'abord nagomba kubanza kubashimira. Je sans mentir birangyohera iyo mbonye abarundi bariko baritangira Burundi. Si ikintu coroshe na gatoyi mu gihugu cacu. D'abord ngomba juste vous encourager, mukomeze, hanyuma n'abandi bose bafise ivyo bagomba kwitangira Uburundi, abo Burundi burya buri mu Burundi physique canke Uburundi muri diaspora, kuko ubuye Uburundi ntibukiri juste kajya gahugu gatoyi k'i Burundi. Hariho Uburundi bw'ahomba, hariho Uburundi bwo mu Faransa, Uburundi bwo muri Etats-Unis. Umwe wese aho yitangira Uburundi ni vyiza. Rero n'Uburundi bwo kuri X, karibu cane gose ku Burundi bwo muri X. Ikibazo ca mbere nari mfise, nibaza ko ni muri continuation y'ikibazo nari nakwajije ca gihe Samuel kuri ya space twaca tuvuga duti reka tuzokora ino space nininya, ari ico kibazo cavyo nyene ufise umwanya wo kutwishura. Nariko ndabaza au niveau ya statut ya y'iyo diaspora. Hanyuma ucumba kugira ngo tumenye ingene wabaye president wa diaspora ni hama ucumbarira ati wabaye president bivuye muri assemblée générale. Nasigaye ndibaza mbega hajya diaspora i Burundi ifise wambariye ngo si ikintu cashizweho na leta. Nasigaye ndibaza ni diaspora iyo diaspora ifise statut nyabaki i Burundi? Est-ce que ni ifise statut ya ASBL, association sans but lucrative canke ikintu du genre? Kubera yuko finalement ari association sans but lucrative, nibajije yuko vraiment igikorwa muriko murakora ni ciza. Ufite niyo muvuze muragize Burundi Day, mugize Burundi Day y'abantu bakurikira iyo association. Donc
ama association umuntu ashaka kuzita uko ashaka je ndashobora mu Burundi ndashobora kugira association des femmes du Burundi sans pour autant que abagore bose b'i Burundi baba bari représente birashoboka nk'uko nshobora kugira association des Burundais du Canada sans pour autant que abarundi bose bo muri Canada baba bari représente kuko mu mategeko y'ama association ni assemblée générale idesida ingana abantu iyo association iza kwitwa canke ihindura izina kandi n'ibikorwa n'iyo association biba bikorwa biravye n'iyo assemblée générale hein? Sasa rero jewe mba numva umenga hari peut-être ko twabitahuye kutariko peut-être yuko twibajije twumvise ngo ni diaspora twibajije ngo twese turimo mugabo nariko ndumviriza ikiganiro watanze kuri YouTube uriko urabisigura et j'ai mieux compris au fait nabitahuye neza gusomba iyo uriko uravuga ngo umuntu nk'ubu uye murafise projet yo kubaka inyubakwa ya diaspora donc turiko tuvuga ya association mukavuga muti umurundi wese ari muri diaspora arahamagariwe gutanga même $1 umurundi azoba atatanze même $1 ngo ashireko izina ryiwe kuri iyo nyubakwa akazoza i Burundi akagira ikibazo ntazoze kutubarira ngo ni umu diaspora donc ni umuntu wo muri association yacu ntari muri association yacu ntatunezwe bambe ntitumunezwe kandi nawe ntazaze kuturaba nkuko twoba tumunezwe mwe muraba abo muri kumwe abinjiye muri ico ciyumviro canyi ya diaspora idasinzira diaspora etc je nuko nabitahuye nagomba juste uclarifie yuko nabitahuye nabi kuko abantu benshi bibaza au fait niho haciye hava rero au fait ibyo ku confusion abantu bagaca batangura kwandika ayo ma association se watubariye liste mbere niyo migambwe yose bacavuga ati ico kintu niki turepresenta nuko bobo bibajije ngo muje muri kintu barimwo ntibarimwo et c'est là que en fait je vous félicite kubera yuko nka association urumva yiyo ya association idasinzira niyo association y'abantu bamaze kwitahura gutyo vous avez vraiment c'est énorme je comprends en fait igituma muryohewe cyane gose kubera ko niyo association vous avez réussi à mobiliser des gens sur tous les continents urumva niyo association mwise diaspora idasinzira et tout vous avez réussi yo gushiraho ikintu mwise Burundi Day nkuko ejo muzoshiraho journée de l'enfant burundais dans le monde hanyuma abanywanyi b'iyo association nyene mugacelebra journée de l'enfant burundais bitazosigura yuko tous les enfants burundais baba batumiwe nagomba mu clarifier neza comme ça abantu tureke kuvyinjiramo mengo ni ikintu kandi muravyemera encore une fois nakubariye Samuel jewe nga muri Canada n'abandi bantu je crois que dukeneye kuba turi batatu turashobora gucréer association des Burundais résidents au Canada nubwo hasanzwe hariho association des Burundais du Canada twe turashobora gucréer association des Burundais résidents au Canada ikaba iyindi association turabifitiye uruhusha kandi turabitaho mumbabarire donc ngomba clarifier neza madame yuko nabitahuye murakoze madame umuntu arongoye ikiganiro mumbabarire vraiment tufashanye nyamba tugomba ko abantu benshi bavuga ntihagire umuntu arenza 2 minutes je nitwa Rufyiri Gabriel nibaza ko ikiganiro ndakijemwo nari mfite utundi obligation ndimwo nukuri ndabasabe uri ko ararongora ikiganiro nyamba ashaka ko tukigumamwo ntihagire umuntu arenza iminota 2 nyamba agomba tukigumamwo bitari uko tusha tugenda vraiment kuko nahejeje ikibazo canje Gabriel nahejeje murambabarira kubona ndondeza ntihagire umuntu arenza 2 minutes vraiment urenza 2 minutes yewe ncangenda kuko nous avons d'autres obligations oui Mutama Rufyiri ndumva inquiétude yanyu kandi ibintu byose bigomba kurinda ku murongo icyo nicyo kintu je ngwanya kenshi ibintu byo kurimita abantu murumva ko abantu bariko barababwira ibi bari mu mutima je shaka babikuramo namwe mukabyumva
problème nuko effectivement hari bamwe bafata umwanya bakafata umwanya muremure kandi abasabye muze mucagura amajambo ariko ibintu byo kutareka abantu ngo bisanzure murumva nk'ubu Nodeza yatubwiye uko wabyumva Maxime nawe yatubwiye ikijanye na evenement ya Burundi Day ibyo byose ni kubera n'abantu bavuga ngo twebwe ntitwatumiwe twebwe ntituri muri icyo kintu murumva ko ari ba bantu bakeneye kumva neza President Samuel icyo ababwira namwe mugashobora kubasobanurira neza mukabaha intumbero y'iyo association murumva nicyo gituma nagize ikiganiro kubera je le répète encore ce n'est pas la première fois Samuel ego twumvikana tuja mu manama menshi muri Nations Unies in Europe partout micro nta muntu numwe muri Conseil de droit de l'homme urumva nta umuntu afata ijambo agira 2 minutes micro kicibwa ubwo nyine niyo yica automatiquement muri Nations Unies umuntu wari we wese nabwo umuntu afise avuga 5 minutes kandi niwe bari orateur du jour 5 minutes micro baca bayica urumva rero umuntu arashobora gushikiza iciyumviro ciwe. Donc, en fait, il faut être court, concis et clair et compréhensible. Il faut utiliser les 3 C. En matière de communication, c'est comme ça. Quand on n'est pas capable d'utiliser les 3 C, c'est-à-dire qu'il y a des kibazo. Le temps, c'est de l'argent. Écoutez, Gabriel, ndabyumva ko le temps c'est de l'argent, c'est tout à fait vrai. Kandi ni Bujumbura pour l'instant, c'est quand même un peu tard. Kandi nanje n'abandi bari hano muri ntuza mu kiganiro babizi neza. No basaba rero mukaraba mugacagura amajambo abaza ku intervena mais pour limiter jewe sindi mu bantu balimite mwanya sindi muri ONU hano sinigeze ndahacisha n'ikirenge ariko no Maxime umvikana hagera jewe ngira ngende ndagaruka muri 30 minutes siko urumva ni nabana bareke bagende Maxime muri 30 minutes changaruka ndazakugaruka muri 30 minutes sivyo aho il nous prend comme des imbéciles hewe Maxime hagera muri 30 minutes jewe changaruka nibaza ko wavyumvise muri 30 minutes jewe changaruka ego nakumvishije mais pardon les amis nigezwa kuhava changaruka muri 30 minutes je ntangorana ça va Wego, merci beaucoup Gabriel. Les amis, reka ndababwira ngira ngo President Samuel nawe araza kutwumva. President Samuel, non seulement hano hari abantu baje kubasaba ibibazo, hari n'abandi bashaka kubabwira iki bari mu mutima par rapport à toute cette l'association association Murongoye. Donc nimutangare ko abantu bamwe baza gufata umwanya mutoya bien sûr bamwe ndaza kubastopa et by the way guys je répète encore une fois soyez conscrits hagera mon frère c'est Samuel kandi mwakoze kuntumira mugabo je umuvyeyi nubwo batanyemera bamwe ariko arabanyemera mugana bakubwira ikintu gikurikira nk'abarundi baba hanze hagera ndashobora gushira muri commentaire ubunyene inama nshinga amateka yo mu Bubirigi bari kumwe n'inama nkenguza amateka bakamwe mu gihugu ico gihugu umwanya mu barundi baba hanze nico cerekana ko abantu baba hanze nico kumenya gukoresha umwanya neza nk'ubu uvuze yuko uza guha umuntu nka Samuel ukamuha iminota 10 hamugacuha Maxime iminota 20 nta fairness ibihari no kuvuga igano turiko turagira ça devient vraiment penchant ntituba tunga Okay, jewe rero ngiye 2 minutes abantu bose 2 minutes nimba Pamela aza kuvuga 2 minutes mugaje mu conference kameme kwisi yose niko bimeze barama nka 3 minutes maximum. Okay, urumva naje ndabizi cyo cyongera kumwe basibiri je nka maximum 5 minutes mugaje kuvuga nimba Pamela aza kuvuga 2 minutes il faut ko Maxime avuga 2 minutes. Il faut ko Rebera avuga 2 minutes. Il faut ko Ndori Chimpa avuga 2 minutes. Il faut ko Gabriel Firi avuga 2 minutes. Niyo fairness. Fairness no kuvuga ni kugira ngo umuntu wese mu ntege nke ziwe amenye ko umwanya ari limite awukoreshe neza. Mugabaye ico bita kwa biza. Umwanya n'ijambo kubera uri hawo ukacurigumako ukacutuma abantu 50 bari kuronka ijambo batarironka turacyari muri 72 ntituraba muri 2024.
je ngomba yuko tuba muri 2024 aho meme mu Bufaransa mu Bubirigi bagira n'amashinga amateka umushinga amateka umwanya wese muriko murawumara Oui, Samuel, uwo Hagera mwanya nimba merci beaucoup. yanyumvise je Ego, ngomba yuko nakumvishe, hagera nakumvishe, sinkene ko agenda abantu nakumvishe. bakwitogera ngo wewe wahaye ijambo Samuel ndayiragize kubera ari mu CNDD-FDD ko azi basobanuriza ko je wahaye ijambo umwanya munini ko ari mu CNDD-FDD hanyuma Pamela wamuhaye ijambo kubera mu Senarede na Karorero exemple vraiment c'est pas ibintu by'ukuri mugabo abantu ifopa ko ayo mazina tugomba kuyafuta kugira ngo dutahe umwanya abantu bose mu budasa bwabo mu mwanya ungana nico je nshaka exactement à partir de maintenant ndaza kuba 3 minutes kubera umutumire wacu murumvishije ko asaba qu'il y ait un peu d'ordre s'il vous plaît donc entre temps reka nce ndabahana ijambo mwebwe Samuel mushoboye kwishura ku kibazo Pamela yabasabye na nijya commentaire Maxime yashoboye gushira hano sibyo après ça abaza gukurikira par après azoba ari Ndori Cimpa uwitwa honorable Yves na monsieur Libera merci beaucoup urakoze monsieur Hagera wakoze hanyuma Maxime yavuze ibintu vyiza nuko yavuze mu mwanya muremure ariko icyo ngomba kumubwira ni ikihe yavuze yuko na cyane cyane yagarutse kuri Burundi Day aho yavyise bya CNDD-FDD ntabwo ndamubwire yuko ivyo bintu atari ivyo ikibigaragaza azonyereka ahantu hose habaye Burundi Day harimo imbonera kure gusa hanyuma natwe se tumwereka neza ko harimo n'abatari mu mugambwe n'abatawumva n'abatazi CNDD-FDD carico harimo n'abantu mbere bitwa ko abarundi gusa batazi imigambwe yagira kurikirana ku butegetsi aho ndavuga abavutse 6 7 9 bakure hanze y'igihugu aho mbere benshi bari bafite amadarapo y'igihugu bavuga ati ndagukunda Burundi gihugu c'amavukiro reka ndakwihaye Burundi waneye iteka nzokwereka ama video yarahari cyo gihe ucuza kunyereka rero muri abo bantu bose abo yitaba dede nabo atitaba dede hari abantu rero abo bose batazi umugambo CNDD-FDD carico mugabari kumwe n'abandi barundi mu mahanga hama yavuze ati mu Burundi muri Belgique evenement yabaye ngo ntirepresenta la diaspora Belgique ikivyemeza ni ikihe bwana Maxime canke bwana wari wese yavuze nuko muri Belgique ivyo twakoze vyose vya representa la nation burundaise ikivyekana iki hari abarundi bose amoko yose harimo n'abaganwa nka mushiki wa Gasore niho yarari princesse Rosa princesse Kamata niho yarari n'abandi benshi bifatanije n'abakunda Burundi n'abakunzi b'u Burundi ico rero ntawoza kugiharira ko cyane avuge yuko umunsi twakoze ta representa u Burundi icyo sivyo meme umuserukizi w'u Burundi l'ambassadeur Terence Ntahiraje niho yarari rero cyamubwira abantu bose aho umuganwa kazi Rosa mushiki wa Gasore ari mu gihe twibuka gwa Gasore Joseline aho Esther Kamatari yarari umuganwa kazi kandi aho umukuru serukira donc umukuru w'abashinga ntahe urwego rw'abashinga ntahe rwari ruhari bari preza muce mwumviraho ambassadeur ego Samuel uratwumva andi bacitse ntimunyumva Hello ego Samuel turakumva urashobora kubandanya ego baci bambira yuko aho princesse Kamate Prince Rosa umukuru w'inama y'abashinga ntahe yarari umukuru donc l'ambassadeur yaserukiye igihugu yarari mu Bubiligi bace bambira aho bandi bakoreye Burundi Day yarimwe abantu bakunda igihugu kurusha abantu mvuze bisigura yuko twabaye more successful icya kabiri bavuze yuko no represent par la diaspora y'abarundi ngo abarundi bose ngo mwico gihe ntibari baserukiwe okay twatumiye abaserukira uwiyitirira wese we don't care muri diaspora idasinzira ntidukeringa uwo wiyita gomba wiyite umwami gomba wiyite umuopoza gomba wiyite umuntu atwara igihugu we don't care ico dukeringa niki nuko mu mwanya uvuga ivyo bintu vyose wemera tuguhamagaye utwitaba hamukabidefanda twarahamagaye rero DBB
ntibaje, twarahamagaye DBBR baritavye, twarahamagaye FODIB ntibaza, twarahamagaye CBB ntibaza. Uwutaje rero ntarungike n'intumwa, nuko wenyene yiyizi yuko umwanya twarimwo uhuza abarundi bose, wenyene kumbure yihaye ikibanza kinyuranye n'abarundi bakunda igihugu cyabo. Hanyuma kuri Ndondeza yavuze ati merci d'abord. Je ndamushimiye Pamela vraiment. Pamela, merci beaucoup. Vraiment ndakunze iyi compliment uduhaye kudukeje ku ntambwe duteye. Ni ikintu ciza cyane kandi agushimiye Pamela. Hanyuma wavuze uti stati zerekana ingene twagiyeho, ingene tubaho, ingene dukora, ingene dukurikirana ntavyuzi. Pamela wa muri kiganiro cy'unya munsi nuko mwaciye munyi ibijambo kandi umusaba yuko Ndori Cimpa atosubira kugira kajya kantu yakoze ujya munsi. Ndori Cimpa jewe ndamubwire kwanza, jewe ndi mu expert mu byo gukoresha ubuhinga bwa none. Mwaje aux États-Unis nta buhinga bwa none umuntu wese ari ngaha yondusha gukoresha, koko ndabibayemo imyaka irenga 15. Iyo wansize kuri mute, iyo wansize ku ruhande, iyo wankuye muri group, iyo wanyiba ijambo ndabibona, nagumye nandika rero muri group. Rero Ndori Cimpa irya ngeso ntuzoyisubira kandi wafata ijambo zo kubigarukako. Twemere ubwa mbere ko turabandi baba hanze, hama mu budasa bwacu ikizo twereka ko turabarundi koko kandi baharanira iterambere rusange, kugira ngo Pamela nimba ari umututsi cyangwa ari umuhutu, nanje nimba ari umuca n'umututsi, ejo duhure tuganire duhuza, nuko twemanga yuko kizira gukumira. C'est ça la démocratie mu yugo tubayemo. Tuzira yuko dukumira umuntu tumuhoye umugambwe amoko cyangwa iyakomoka, duhanahana ijambo tukagira deba ari tugira abantu twese. None rero Pamela wakoze kudukeza, wavuze uti restati za association arigo runani rw'abantu baba hanze zirahari, ubu zikeneye cyane ndazimuha, ariko kandi kugira ngo ube nk'ugo runani urukorere ugire uburenganzira bwo gutora no kwitoza, ivyo vyose byarabayeho mu mwaka nyene duhejeje. Mugu utaje ntaca afata ko ibintu vyose byabaye impfakusa, byarabaye kandi byagiye mu ngiro. Hanyuma wavuze uti naravuze yuko meme $1 gisifiko yuko watahuye umugambi wa diaspora ndundi. Ego nivyo, kuko tugomba kwiyubaka nk'abarundi baba mu mahanga imbere yuko twubaka igihugu. Ntushobora guparama je mpanagaza baje ku maradiyo ma media bavuga ibintu badakora, ivyo birateye isoni. Imbere yuko uvuza amajambo 10 banzo twereke yuko ushoboye gukora n'ijambo nari mu muyo wavuze. Nico kizotwereka kuba hanze y'igihugu, nico twereka kukunda igihugu, nico twereka yuko ivyo uvuga bikubamwo kandi bibamwo kandi bigendera. Mbabazo rero n'abantu bavuga amajambo ibihumbi muga batari capable yo kwerekana ikintu nakimwe ashoboye gukora. Jewe rero muri diaspora idasinzira y'ibikogwa kandi yunze ubumwe, tujana n'abantu bakora ibikorwa bigaragara, maze abo bantu tukabashigikira, tukabakompanya, bibaye ngombwa tukabasabira de financement. Ngomba ndangize mu kurangiza rero nshatse kuvuga iki, ntushobora kuvuga yuko ukunda Burundi, ukunda abarundi, ukunda igihugu, hama ukaba uri kurakokeza ingwano n'intambara mu Burundi, ukama uri kurakokeza kugira mu Burundi hategwe gerenade, abantu bapfe, amaraso y'umurundi aseseke, abubatsi ivyabo bisambuke, abateje imbere igihugu bomoke. Nubu ukunda igihugu, uri umwansi w'igihugu. Iyo termere y'umukunzi n'umwansi w'igihugu munyemere tuze tuyikoreshe cyane, kuko Bibiliya itubwira ngo ukwemera kutagira ibikorwa kuba gupfuye. Ntushobora kuvuga ko ukunda Burundi hama ibikorwa vyawe bikanyurana cyane n'umupatriote akunda Burundi. Ukunda Burundi rero n'umuntu avuga ati vyarabaye ntibigasubire, harabaye ntihagasubire. Majambo make n'umuntu avuga ati Burundi igihugu canje ngomba kukubona ugira iteka n'ijambo mu makungu, ngomba kukubona abonsi bere rimwe, abarundi, abatwa, abatutsi, abaganwa, imigambwe yose bose bakuninahaza kandi bagusengera. Singomba kubona Burundi igihugu canje uri ku ntambara nk'iyo twabonye 72, 66, 93, 2015. Iyo ntambara ntitugomba kwiraga abana n'abuzukuru. Uwo ni umuntu akunda Burundi. C'est ça l'essentiel, kuko ibihugu byose tubamwo kwisi turabona yuko bifise agahazi. Agahaza no kuvuga iki,
abantu barigaragambya mu bihugu bitandukanye nko muri Amerika ku isi yose na Trump mwarabonye ko hasi kumurasa muga abantu ntibace bafata umuntu yatswe kurasa Trump ngo wamwitiranye n'igihugu bavuga bati